Igihe yashika mu Burundi avuye muri Kenya kuri uwa gatatu, Elvis Izere yari afise intumbero yo kurondera imiryango ya bagenzi we bari bagirijwe ko basize bivye aho bari bajejwe kurarira ku mangazini y'umunyasomaliya muri quartier yitwa Isiri mu gisagara ca Nairobi. Uwo mubanyi wiwe w'i Nairobi avuga ko yaronse amakuru ko abakozi b'iperereza bo mu Cankuzo baciye bamufatira mu nzira. Uwo muhungu ngo yari yarose lift ya ambulance yo mu Cankuzo, bageze ahantu bita ku Kambanga bariko baca Igitega, baciye bamukura mu modoka. Documentation yo mu Cankuzo ikivuga ati duwo muntu kurayo n'isakoshi yiwe, baca bamushira mu modoka ya documentation yo mu Cankuzo, baca baramutwara. Uwo mubanyi wiwe avuga kandi ko umuryango wa Elvis Izere wamurondeye mu busho bwo mu Cankuzo uramuhebura. Kuri uwa kane twatelefonye buramatari w'intara ya Cankuzo banyiyeza ko Boniface aca twishura adukankamira avuga ko abiwabo na Elvis Izere bicaranye. Kubiwabo nabo bajeje turi kumwe nk'ubu ko twicaranye uzukurayo. Tumubajije ko Elvis Izere wewe yoba yabonetse aca ducira ko telefone. Ababanyi biwe mu gisagara ca Nairobi bavuga ko Elvis Izere asanzwe avuka muri iyo ntara ya Cankuzo, yaramaze imyaka hafi 2 n'igice mu gihugu ca Kenya, akaba yajanywe no kurondera ingene yibeshaho mu buzima bwa misi yose.